Ijambo rishikirijwe n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi kuri uwa 29 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2020 kuvyerekeye ikiza ca coronavirus. Umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi waraye wumvise itangazo ryasohowe n'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida rivuga ko ibipimo vyakozwe kuri bamwe bari bavuzwe n'ibitaro Kira ko bikekwa ko boba barafashwe na coronavirus bose basanze atayo bagwaye. Iyo ni inkuru nziza cane n'ivyaba ari vy'ukuri, nta numwe bitoshimisha, ariko ivyo bizoshika ryari kandi twovyizezwa n'iki? Mu gihe isi yose yahungabanye ikabura yiva n'iyija kubera uruhagarara rukomeye rwazanywe n'ico kiza nyene, leta y'u Burundi ibandanya guhumuriza abanyagihugu yemeza cane ko kugeza ubu ata muntu n'umwe baratora afise iyo ngwara. Banse rero kubaburira, kubahimiriza kugira ngo biyubare mu miryango yabo no mu kibano cabo ngo boba babaciye ivutu. Nk'uko umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe mpuzamakungu rishinzwe ivy'amagara y'abantu yabivuze ejo bundi, Afrika izokira ari uko bayirongoye bashoboye kwitegurira ibizoshika, bagaheza bagakora ibikenewe vyose, abanyagihugu bakamenya kwigenza neza, bakamenya no gukora umwe wese ico ajejwe. Iri jambo niryo nyene ryari rikenewe mu Burundi n'Abarundi. Aho rero imbibe zirugagwa, abavuye mu mahanga bose bariko bashikiza aho baguma ukwabo. Yamara mbega babashira ukwabo mu buryo buhe? Kugeza ubu ababijejwe baratora bamwe bakabarekura bagataha, abandi bakabajana aho baje ukwabo. Yamara ntawumenya ico bafatirako mu gutora bataha nabo bagumiza bugaranywe. Ikindi, abo bitwa ko bugaranywe n'abaza kubaraba bose bemeza ko ahubwo bisa no gupfungwa, abantu bagaheza bakabonana uko bashaka bonyene hagati yabo, mbere nabo hamwe n'abakozi bahasanze atakwiyubara namba. Nta ngingo n'imwe yo gukingira canke yo gutabara ifatwa muri ivyo bibanza abo bantu baba bugaraniwemwo, ntivyumvikana na gatoyi. Hanyuma kandi vyaratangajwe ko laboratoire ya INSP ariyo yonyene ifise uburenganzira bwo gupima ico kiza ca coronavirus mu Burundi. Abantu bakeneye kwipimisha bazoshika aho hantu gute? Bava mu birere vya kure nka Cendajuru, nka Makamba, nka Karusi, nka Cibitoki canke ahandi. Bazokwiyunguruza gute kugira bashikeyo batanduje abandi banyagihugu ku nzira yabo? Mbega bizobafata umwanya ungana iki kugira bashika aho hantu ko ushobora gusanga banabikeneye vyihuta? Ubwo abatware bacu boba bazi vy'ukuri ko coronavirus yica kandi idatwara gusa uwo yafashe ubwa mbere, ariko ikwiragira nk'umuriro wa Nyakanga igashobora gufata abo bose bahuye n'uwo murwayi canke n'uwo bafise uwo mugera atanikirabyerekana. Mbega leta y'u Burundi yategekanije uburyo bukenewe kugira ngo ikingire abakozi bajejwe ivy'amagara y'abantu bari ku murongo w'imbere mu gukingira abanyagihugu, ariko nabo akaba ari bo benshi bashobora kwandura uwo mugera wa coronavirus mu gihe ibikoresho byo gukingira bitoba bikwiye. Umushikiranganji ajejwe amagara y'abantu no kurwanya ikiza ca sida arashobora kwemera kwikorera uwo muzigo wo kuba ari we wenyene afata ingingo y'abarungikwa gupimwa muri INSP muri iki gihe bose bategerezwa kuba bagavye n'ibibanza vyo gupima vyagwijijwe mu gihugu kugira abagwayi bose bashobore kuhashika n'ingoga kandi bitabagoye. Bavukanye Barundi kazi, nitwikangure, ibintu birakomeye, ntitwihuma amaso. Naho ibintu vyoba bitarageraho bitakinyegezwa vyoba ari vyiza cane, ariko ntibizoteba nitwabandanya duhakana canke dufata menegwe ico kiza gihanze isi yose. Abamaze kuhasiga ubuzima ni benshi cane ku buryo ata muntu n'umwe afise umutima bitohungabanya aba kuri iyi si. Ingo dufate ibintu mu minwe twigwanire,
dukurikize zirya ngingo z'isuku zibandanya zikwiragizwa ku isi yose. Twirinde uko bishoboka kose kuja aho abantu bahurira ari benshi, cane cane iyo bitari ngombwa. Ni kubw'amagara yacu. Turabe neza ingwara zahora ari zisanzwe, ariko uno munsi ari zo nyene zerekana uwatewe n'ico kiza. Aha tuvuga gripe, ibicurane, inkorora, umuriro n'ibindi nk'ivyo. Nitwigisha abana bacu n'abatwegereye bose, tubahimirize kwicunga. Iyo ico kiza cinjiye, ntigisohoka kitisasiye inganda. Turateye akamo abarongozi b'u Burundi babona uburemere bw'amabanga bajejwe. Abarundi barakeneye kumvishwa, guhimirizwa no gukingirwa. Iryo ni banga rishinzwe imbere na mbere abarongozi mu gihugu ico arico cose. Nta minsi myinshi tuzoshobora guhisha umwotsi inzu yamaze gufatwa. Nimukora ivyo mujejwe, mufate ingingo zikwiriye, amazi atararenga inkombe. Amatora yimirije ntiyoshobora kubera intambamyi ikingirwa ry'abanyagihugu. Nimwereke abanyagihugu ingene murajwe ishinga n'ubuzima bwabo, amajwi yabo muzoyaronka mutarushe. Barundikazi, turiko tuvuga ubuzima, uwugiye ntagaruka. Nimwirinde gutwarwa n'igihuhusi coshobora kubaca hejuru kikarengana, muramutse mukoze ibitegerejwe vyose iwanyu no mu kibano. Mu muhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi, turabararikiye kuva ibuzimu mukaja ibuntu, mwongere mube maso. Bakenyezi, bigeme, gwaruka, turabafitiye impuhwe. Muri benshi kandi muri hose. Ariko ntidukekeranya namba ko ico kibazo mugifashe mu minwe, mukagira ico mushoboye cose, aho muri hose Uburundi bwokira. Natwe kubitwerekeye turiyemeje kubaguma hafi. Tuzobandanya tubatera kamo, tubibutsa tudahengeshanya, tunabagabisha kubwa kazoza k'igihugu cacu.